Yo, what up? Ni Dennis Tony kuri mic, I'm behind the camera, ni Sisi da Silva. By the way, guys, turinganya gukora ikiganiro. Singiye gukorana n'umusare, singiye gukorana n'umuntu azwi sana nk'ungene musanzwe mubimenyereye. Iki naco ntabwo ndi umuvumbuzi, nta nubwo ndi umutananirwa, gusa nkora ibikwiye kandi tugakora nibikomeye. So, nganya tuje gukorana ikiganiro n'umumama araza kwidondora kandi araza kuvuga byinshi kuri we muraza kumumenya. So sometimes mutangiye gutekereza ngo bijya nibiki ni Amipro Show257. Niko tumera umeze neza? Jimeze neza cyane ndashima na wewe. Yego kabisa naje ndashima kama kawaida the super class hano uri kumuna super classic man bisoma gise nyene umuhungu adasanzwe. Ego so ndabibona kabisa. Oh murakoze cyane so nagomba kwanza ubabwire abakunzi ba Amipro Show257 amazina yawo. Je nitwa Kwizera Joseline. Okay, Kwizera Joseline urubatse? Je sinubatse narabihevye. Warabihevye? Ko nganya nabonye ufise abana nyine zageze gute none nabureze cyane? Nabi wanje navyaye narubatse biranka canza muhira kwicara. Okay. Warubatse urabiheba nyene uca wita muhira kwicara. Nahisemo kwicara. None ufise abana bangahe Joseline? Ufise abana bane. Abana bane? Ufise abana bane, abahungu babiri, abakobwa babiri. Bariga canke bamwe baranabihevye? Yo bariga neza cyane. Bose nta numwe yicaye. None nabwo bere bishika nyene bakabirukana nko kwishure bakamara nk'ikintu cy'ukwezi cyangwa umwaka batarasubira kwishure n'ukungene kuko nzi ko bari kwishure bagomba kuri amahera. Amahera barari ariko nta n'umunsi numwe barabirukana. Bose bari gukuri kwamye kuko ndayari. Sasa onyene ngomba guhagararaho sana ubigenza gute canke bikorohera gute ku buryo abana uvuze jise kubarira wenyene right? Ubarira wenyene? Yego. Bikorohera gute ukuntu ushobora kuba wabana nabo bana ukabarihira kandi mbese ukabamenya muri buri kimwe na muntu umwe agufasha kuri ivyo honye? Nta numwe amfasha Imana yonyene kuko ndakora ndafuma ndasuka nkacamenya abana no kurya no kwambara. Wow. Kandi uvuma biranagaragara neza yuko atacubaye kuko yani uko vyibushe kabisa nyene ndabona nyene duza nyene bakubona nyene mukuri Shavrem. Ari nko rumbonye ntarakubita ko fresheri maze kuzikubitako nani vyo utahura. Je ndafise ikibazo. Hama kindi naco kwaza before ko ndababwira urabona kuko uri brave woman yani uri umama ufise umutima ukomeye kandi udasanzwe. Go. Sasa ikintu ushaka niki enye? Abakuzi ba Amipro Show babakene ko guma yuko bukubona kugira nyine babone bakubone. Ndashaka gumura bari ya honest nyene. Ihavya. Ndaravye kabisa murambona. Murambona. None ndashaka kubaza. Nabwo bimeze gute byavuye kugira ngo abana ubarere wenyene ko ndazi ko umugore kugira ngo avyare abana abavyarana n'umugabo. Nandi nabavye n'umugabo. None byagenze gute kugira ngo abana nyene bagire ubarere wenyene? Umugabo yarantaye aragenda agiye kurondera ubuzima ntiyagarutse. Canke baramukora akaboro kamafuti nyene bya bintu nyene by'abagore barasema gati ngo yani ngo ni kama siri ya nyumba ngo umenywa na ngo umwenge w'inzu umenywa na beneyo wenda nyene nago wanamutera amagumi ko abagore ubuje sigenda arabatinya sana. Oya je nani nguvu nogire yo gumutera amagumi umugabo ganani ntayo noronka ahubwo umva yambwiye ko agiye kurondera ubuzima ntiyagarutse haheze imyaka 15. Yo guys ndakika muri ko madukurikirana 100% nyene nkuko twababwiye ati don't forget to comment and subscribe and like nimba kimwe umva jiste ubasha kuba wanaterera nyene ndabibukije ni ikiganiro canje kivuga ati mbega umwana ni wase uko abantu basanzwe babivuga. None reka dukomeze Joseline. Joseline none na n'umunsi n'umurigera utekereza basi nko kugenda kurongorwa n'undi mugabo wenda kugira ngo ubashe kurera abana bawe bikoroheye? Oya umva namaze kumenyera ubuzima bwo kwicara je nyene ndabarize. Okay. None ga Joseline
none ko abandi ba mama rero mama usanga baca bakora ibintu ugasanga barafashe yani bagiye nko gukora nk'ubumaraya kugenda kwidandaza imibiri yabo kugira ngo gitse babashe kuba babawe na n'umusi muri gero utekereza basi kuvuga ati aca ari kwera jirusha nyene ndabe ko noronka nawe kadime cyaka ngaye nyene kugira ngo abana banje bashe kubaho neza. Oya mama agiye gukora ivyo yabari ingeso kuko ubuzi bwo gukora ababufise abafise amaboko Imana yamuhaye abafise ubwenge ariko arinze kubita vyose ukabona aragiye abashatse kugira iki ingeso nibimutumye ko yokora ivyo bintu. I see. Guys, as I told you, don't forget to comment and subscribe because the one ubuzima bwa misi yose. As I told you, saje ukora no mustere mu gusa mumenyere ngo wendera babwiye ati ngo genda mu murondere kuri YouTube canke kuri Google akubwira n'ubuzima busanzwe kandi buri munsi wamuhura nabwo. Nimba utarahura nabwo today ushagura nabwo ejo, so before ko bikubako canke nimba bimaze kubako nyene komeza ku liking and don't forget to subscribe. Then neka dukomeze Joseline. None je ngomba ndakubaza ikibazo kimwe cyonyene. Ukora ibishoboka byose kugira ngo abana bawe bane babeho. Wavuze uniforme amakaye ishuri kwanza abana banje bose nibiga muri leta ari abiga muri prive kandi ndariha kandi banarira amafaranga menshi kukabikora. Yego nkabikora sino kubwira ngo pole sana kuko uri brave man vraiment kabisa nyene urasa yani nagusa cyangwa usanga wari kuba wararemwe nk'umugabo nyene Imana ikukubwira umugore kuko I don't understand kungiye ushaka kuba wakora imirimo nyene imirimo umugabo akaba yakoze sinzi ngana ko Imana yandemye ngira Imana yabonye ko bikuye kubuko. None je ndafise ikibazo rero cyane ngiye kubaza kugira ngo dena pisi tubashe kuba twarangiza ikiganiro cyacu. Wavuze yuko ufuma. Je ndafuma ndasuka mbese ufise n'umusheri wawe mwiza uramuzana ndamusuka nyene nzovyiga yani ngaho rero mvuze ati ngo je ndaje unsuke uwo nsukira nko kurangara wenda gusuka dreads izo dreads zanangura ku 100. Wow, amabirya bisanzwe naho ibisanzwe bijyamye ndashaka gusukira 15,000 20,000 bivana ni model ubushatse. Wow. Nyego mwabyumvise guys, mwabyumvise. Haza told you kandi nimwibagire gukomanta, nimwibagire subscribe and like. Hamadeni ikibazo rero ngiye kubaza niki Joseline. Unya umukuru w'igihugu yofata akakubwira ati ndakugize umugore uyoboye abandi bagore canke abakobwa bose nga mu gihugu cy'u Burundi. Nigihe ikintu wokorera bajya bagera bakagenda kwidandaza ngo kugira ngo baronke ubuzima nyene ibintu nk'ivyo ni ikintu wo bakorera ikintu bakorera no bafasha ngana bere kuno ubuzima umuntu aburondera ubuzima siko uza kudandaza imibiri ubuzima siko ipodera 12 ukagenda hanyuma ukagaruka ubuzima ni kwicara ukavuga ati uno munsi Imana iramvye mfise mukaza bazima ugatora ivyo uri kurakora ugakora ugeze 12 ukareka ukaruhuka ukoga ukaryama ugashima Imana. Wow. Joseline, nukuri ndagushimiye sana ukorana naye ikiganiro kidasanzwe. Nanje ndagushimiye gose ariko ntibagiye ndazi ko urugyama ku mashuka afumye nayo nyene ndadandaza. Wow, ahubwo nyene. Petit, weneze kwaza mu mashuka tureka mama ko anajua kufuma fresh. Leta urede burya barafuma barasuka, barazifuma Ndazifuma. Nkasuka umva nsuka abakobwa araba papa ndabasuka je ndabakora madreds. Amashuka nayo ndayafuma nkagurisha. Guys, kino ni kiganiro turakurana na Joseline ni mama afise abana bane ni mama agerageza ibishoka byose kugira ngo abana biwe babeho. None ikibazo cyo kiracabaza ati mbega umwana ni wase kumva ko papa we yafasha arahunga kuko umwana acari wase cyangwa arigiye biganye n'umwana akaba wa mama. Don't forget to subscribe, don't forget to like and comment guys, then we love you so much. Iteka byose tubakorera ibidasanzwe nababwiye ati sindi umuvumbuzi sindi umutananirwa ngo gusadukura ibikomeye nibikwiriye. Yap, urabona nki reka ndagufashe mama yake acha nikusaidie. I see. Urabona nkimaze kuyigura mazirangura nkazicapisha nkaca mfuma nkaheza aho cuma 70,000. Uko nta busanzwe kabisa. 70,000 kabisa ni amahera yinjira. Hama hari yindi. Iyi nayo ubona iyi ubona. Urabona ukuntu imeze? Iyi nye imaze kuzirangura kuko izi ni balo si magazi
nkayifuma nkaheza aho ma 50,000 go ukanshorera. Urumva rero nawo musi muzoze unshorera kugira ushire umudamu wawe. Nyene umuzi zote ko ndapanga iboro vya mariage nyene nziza ndagushorera. Guys, nkuko mwavyumvise yagerageje kuvuga ati namubajije ati uramutse bamugiye bakugize nk'umukuru umugore oyowe abandi bagore bose wokora iki ngo yofasha abo bantu bose bagenda kwidandaza. Guys, Jisi ni conseil gratuit. Ngatura Burundi nivyo ushaka kuba ukeka ko kwidandaza ko kuronka ubuzima bwawe ariko menya neza ikintu kimwe ati Uburundi ntakira kimwe bwo kumarira gusa kubera ko ari igihugu ariko abarundi bashaka kukikumarira kubera ko ari abanyagihugu. So guys, don't forget to subscribe and the like and the comment, then we love you so much. Hano mwari kumwe na Dennis Tony Hamadeni kuri behind the camera yari Sisi da Silva. We love you so much. Peace.